je maze imisi numva mu rugo rwanje numva bavuga ngo hataba handi baga ngo ababoyi banje ngo bamba biheza nyibiki ngo n'abayaya ibi rero kwako biva mu rusu biguma mu rusaku numva amajambo hirya no hino nkeneye uno munsi ndavyirabi kandi ndamenye ndabigenza reka karibu papa. Oya nyakira. Nyakira. Yego ndabona wasuye. Amahoro. Karibu. Gute rero muteramiye aha. Yego. Karibu papa. Karibu. Oya naharura ko muri mu nzu. Twicaye turaganira. Naharura ko nsanga muryamye. Oya papa yakwiye. None wazanye uduki. Oya ni sawa uno munsi cyagenze neza. Oya papa yatuguriye. Sawa prema. Naimaze imisi nirogwa kuri mendeve. Mugabo nako cyagenze neza. Asha caciye. Urumva rero uno munsi mvuye ahantu ni wana ko nje kare. Ngiye ahantu nsanga umupasiteri ariko arasigura ijambo ry'Imana. Haraka rero kabese ahereje ko sinibuka ahantu kari kanditse. Ngo mubumwe iryo jambo rirangora ko mfise akagasashi nja numva ikintu kikigumbagumba je nibuka ko aha mu rugo mfise ikintu cyo kumenga abakozi biwanje n'abantu bo binyumba bakungu binyumba nta kintu nozana mugabo ncambuga ati aka kantu no mutsi nzanye ko gasangira n'abakozi papa yego kuko ijambo ryankozeko sangira n'abakozi ico kintu na cyankoze ku mutima yavuze ati tubumwe ngo ubusatubweranda ngo ni Imana imwe je numva kumenga ari abantu nakumiriye hari inyuma nukuri madame ndazi ufise umutima kenshi ukunda kuba wugaye mugabo uguruka dusangire n'abakozi oya nukuri ndagusabye bahamagare ndabona umengo ntubyumva mugabo hajya ijambo ry'Imana n'ikindi kintu reka ndabahamagare papa. Ndabahamagara. Urumva. Makaso. Wa Makaso. Imana hajya ni ikintu gihambaye. Ikawa papa muzanane n'umuyaya. Ni ikintu gikomeye cyane. Ndabaye tushe. Oya iha mahoro. Namahoro kadata. Oya mahoro egera. Oya mukubwo. Hajya Imana ivuze. Ijambo ry'Imana ngo iyo risohotse riba rikoze. Nimushaka kubitahura. Papa sigaya se. Oya. Numva nari kuri mendevre mugabo. Numva iryo jambo. Hajya rero amajambo y'Imana uko agenda aragenda. Iyageza arakora. Rero yakumbwira umudamu ari akantu nari mfise cyane numva ijambo ry'Imana. Rivuga ngo tubumwe. Cyo ndibuka ko nahora ndabafata nabi. Nzanya akantu karyoshe. Ndimo gushobore gushikirwa. Nkavuga ngo abayaya babonye ngo nabo kugira ijombo urero uyu munsi ako kajambo kankoze nico gituma ndabahamagaye rero wewe nagomba ndagusabe genda mu gikono uzane isahani dusangirire hamwe nk'umuryango kuko twamaze kuba umuryango Makaso nyaruka Makaso reka je ndashonje oya tuze turamenyera kugira kubumwe divegegwe imbere rero oya dusangirira hamwe Tango kure ya mahoro madame nukuri woroshe umutima ndazi biragoye gutahura ubona wicaranye n'umukozi wo mu nzu mugabe ijambo ry'Imana rivuze riba rikoze okay izanye yabane sawa urabona ko nazanye ibintu byinshi mugabo nashimye ko uyu munsi iryo jambo ry'Imana turikorera kuri kino gifungurwa ibyo turabikoresha ku mugoroba mugabo mwiha amahoro kubona dusangiye nimboneka rimwe ndazi n'ibishasha n'ibishasha mbere reka abakozi batangure nimutore nimutore nta kibazo nimufungure nta kibazo mwiha amahoro turashobora gufungura nta kibazo oya naje ntabisenge kuko iyo jambo babivugiye ko ryari ryamaze kubisengera
Musi wabonekewe. mwiha amahoro muze muranyugurukira ari ikibazo mufise. Asha nako si ukuryoha gusa. Hajya ijambo ry'Imana icyo rivuze riba rikoze. Riba rikoze. Nicyo gituma nobahanura kuza muragira iki? Ntimuze murafata ijambo ry'Imana murifata uko ritari. Nk'uyo numva ngo kubumwe nashanza nkayambira madame gusa. Urumva ko icyo kintu atari cyiza. Rero ndabasabe ko muri urugo rwacu gushyira Imana imbere. Nico. Imana ikubwiye ijambo ivuze ati data buryo no munsi nkeneye ko unshyira amazi muri douche. Ahirivuze. Ibivuze. Navuze ati no munsi Imana ya ndumvamo neza ko Imana yavuze ko ntajya ku ishuri. Ewe ntuvuguruze ijambo. ngira ngo izombwira mu minsi iri imbere cyasi nawe uko nyene ari mu bintu by'igikoni uri kurarondera utuntu tw'umwana Imana ikikubwiye nturenzaho nawe Imana ikubwiye ati uno munsi uje mu cyumba cyo hejuru urumva ijambo ry'Imana rivuze mu cyumba cyo hejuru ni ukuvuga ibisabye ko uca kuja ku ruhande rwawe umbwira ati uno munsi ntiturarana njyama ku ruhande je nzobyakira kuko ndubaha Imana ndubaha Imana mu bumwe tuwe mu bumwe hama tutori ijuru biraryoshe nk'ubu mu ijuru duhuriyeyo turuku nyene twese nkaguma ndi umugabo wowe ukaguma umuboye nawe uri umuyaya mumbabarire be akanimero ko ntamenyereye usanga ari ku kazi. Halo. Ni sawa? Nashitse mu rugo. Mugabo sinabamenye. Yego nimwe naciye ko nashoreye bya bintu. Dusa n'abahejeje mu muryango n'ukuri bashimye n'akantu nazanye bavuze ko ari byiza cyane. Uje ari imbere yanjye namubonye. Yigeze gusoma umengo dupaki tubiri. Abaye ikibazo nyabaye. Oya. Kandi je nabonye akomeye yarakomeye. Arapfuye. Oh no. Yego. Je twahuye turanayaga arambwira ko hariyo ibindi bitumbura bisigaye. Nivyo bimwishe. Bigenze gute? Nivyo naguze ko nivyo wampaye ko nabibona bijya bito bimeze nk'ibisongoye. Nibikipa Mutama wanje habaye. Twe twahejeje kubifungura. Twabifunguye ko. Umuryango wose da. 10 minutes. Mana sawa urakoze nibikipa sawa Mutama wanje habaye. Habaye. Mutama wanje oya mbarira habaye. Ndaguye mu bana umugore wanjye namukunda. Habaye ndabizi ko nkunda mbarira habaye. Mana none ngomo. nibikipa None yakurira abantu. Umvize ikintu kibaye. Numva je nci ahantu ciye muri alimentation kugura uko tuntu nari ndabazaniye. Umva bambye ari umuntu je nabonye ari imbere yanjye. Reka akaba kabaye. Reka mve mvuwe. Umva ikintu kibaye. Oya mutama. Ikintu kibaye tuguze ibitumbura nguze ko. Bavuze ko umuntu yari imbere yanjye ahejeje kwitaba Imana. Kubera ibitumbura nye. Ikintu rero bace bihutira bace baje kugira muri laboratoire bace basanga bya bitumbura byari byanireke mwase. Ikibabaje cyo muzi
Ngwiyo aside yica mu minota 10. Dufate iminota 10 twihane. Oyaye. Umbikiwa bazemo mwana wanje. Ikiwa wowe nubona zirengaza no kuri imana. Wowe nawe sinebwa kuri. None tubi Oya reka twihane. Muri iminota 10 reka twihane. Umbiza rero. Kugikino uyu mama wanyu wekara basaba. Ikireka arasaba cyari cyo ko mu minota 10 dusigaranye. Sibyo? Ira kubasigaye icenda papa umunota wose wawe. Ikintu ngoma ndabasabe. Murabona ko ndazi iyo mvuye ngaha ashaka ko ari bitagenda neza cyangwa iyo ndi nanje akagira ibyo mba mu bitari byiza. None dukora iki? Reka dukora ikintu uyu mupfasoni yaravuze. Turabe ko twofuma kwiyeza. Dusiganye iminota ishika ku 8. None hamagara umukozi w'Imana. Oya muri uwo mwanya ntikoronka ingene dushika kwisengera. Mu cyumba gute? Reka twiyeze nta Mugabo rero reka je wari barije ntangura. Oya reka ntangure. wewe uvuga byinshi papa uvuga byinshi. Reka je umutwe w'urugo. Oya reka ntangure jewe. Reka naje. Reka madama tangure. Bo. Wewe uraza gukurikira. Sibyo? Hama nawe urakurikira wowe ukurikire je mfuma mpereza. Je ndabigure ntacu. Ifumi n'ubwihera narabuna. Yarutsa mama yarutsa iminota. Yarutsa. Avuga iki? So kono vise byinshi. Yo. Urumva ibyo byose bavuga byo byari byo. Urabona uyu muhungu sigwaho. Umubanyi. Ego. Ubucumi wo ngaho. Nawude. Nabindi. Sawa. Reka tubandanye wowe nawe. Reka nkurikire uyu nawe. Nawe imeze gute? Nuguri papa. Jembo numenga uyu yobanza kwanza gaheza nujya gaheza je navuga mu nyuma. Aho wara je nujya muhungu. Twari nk'umugabo n'umugore. Aho wara namaze no gukorana n'indaziwe nzi. Kandi uyu mugore wawe twaramusangiye n'umunsi umwe twaramugwaniye. Wejeje. Jako nawe. Nanzerera data buja. Nakomba niyane kukurumva. Ajya mu boye byaje kuvuga n'ibyo mwese mwaragenda ku kazi. Ngo yarusigara mu byacu kaje kuri mujya buriri mujyama. Anje mama butari ibindi yibagiye. Mabuta twarigeze kujyama. Yageze no gukora inda yiwanje. Oh no. Wajeje. Ego. Jako nawe twumve. Nuguri papa. Uri uko musu ndagurire kiyeri papa. Wankuye habi mwaranje. Aja berano nenda yakuye. Ikintu byose byaba je narabafashe papa mucumba. Nuguri batse bampa amahera naje nakuguriye wikiyeri. Wajeje. Nawe ni ushikiriwe. Yewe rero ahubwo icyo mbona. Je mbona mwenga no kubaranya nti. Nawe niwirege none papa. Ahubwo ni mwiha amahoro. Umviriza ndababwiza ukuri. Umviriza ndababwiza ukuri. Ntashe no mwariye. Mwariye. Sibyo. Ahubwo ikintu mbonye ubunyene. Ngabyumva mwibarabara babwira umugore wawe ka nikatamanikirwa. Numva tumujyane n'uboyi ibiri ko baragira ibyo bagira umwana yo. Umviriza rero. Reka ndabivuge mezuku. Sibyo. Reka meruku. Oya mtawa. Kuvubu umviriza. Kuvubu. Nta mugore mfise. Sibyo. Uyu ramufise. Nta mwana mfise. Umwana urabiyishira. Ingwase. Umviriza mpeze. Sibyo. Je nkabyumva mugabo uyu Imana ndashima Imana ntayo umugambi. Jewe nabigize ndabibona. Kugira numva ibintu maze imisi numva ngaha mu rugo iwanje. Sibyo. Wewe mu buriri bw'iwanje sibyo. Mugaragurana. Inzu iwanje isigaye basigaye arakaburi mwicira mwabana nk'umukorora amaga. Sibyo. Nawe aho wongiye byose bakaguha ibiturire. Umviriza rero. Sibyo. Ngihagaze uko
nkimeze uku burya nsanze ndi umuseribateri urabyumva yenda mama ndakura keza ariko twe tuzoka kezaho nta mugore nta mwana nta mukozi nta mubayi nta muyaya ni ukuvuga ubunyene mpumure sibyo mpumure atanu masigaye ngaho iwaje haguruka mumvireho wese hariya twavuze ko turumwe reka twumvire genda ndabahaye iminota 5 yo gutekera umwe wese reka papa ntahino Viraho! 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 Ale! Yo mihibiri kabyumva mu bantu nkibaza ngo ni isaku kumbe ibintu byarayogeye mu rugo rw'iwanje ubunya sange byose